Guys, mugire ibihe vyiza n'umunsi mwiza wa gatatu bivanye naho muherereye. Reka amakuru yacu y'umunsi tuhere kumenyesha amakuru AS mu gihugu ca Espagne kitubwira kiti imisi ariko iharurirwa ku ntoke. Kigaruka kuri uyu mugabo Zinedine Zidane kabisa ubona katorohewe umugwi wa Real Madrid nyuma yo gutakaza urukino rwa Shakhtar ku munsi w'ejo muri Champions League. Uyu mugabo mu vy'ukuri ngo ashobora kwirukanwa mu uwo mugwi, akamaze gutsinda urukino rumwe mu nkino zitanarika kumenyeza muri Real Madrid iyi sezo. Ubona yuko mu vy'ukuri arimo aragira intango mbi za sezo muri La Liga hamwe no muri Champions League muri rusangi. Akaba rero bavuga bati umugabo umwanya n'umwanya ashobora kwirukanwa kuko Florentino Perez ibintu yabifashe nk'ivyaseriye. Aho rero abamenyereza nka Mauricio Pochettino yahoze amenyereza Tottenham yatanguye kuvugwa hamwe na Raul Gonzalez amenyereza Castilla umugwi wa kabiri wa Real Madrid none mwaravugwa. Igihugu ca Espagne kimenyesha amakuru Sport naco cagarutse ku ntsinzi ya Real Madrid kivuga kiti crisis totale, ati ifise ibibazo muri La Liga ikabigira muri Champions League mu gihe Barcelona yoyo ifise muri La Liga gusa, muri Champions League iri assuré. Kimenyesha amakuru Sport kigaruka nyene kwiyo ntsinzi ya Real Madrid mu gihugu ca Ukraine mu rukino rwa bahuje na Shakhtar, naco kigaruka no kwiryo yirukanwa rya Zinedine Zidane kivuga kiti mu Bernabeu barimo barategura kumwirukana kuko ibintu birimo biragenda biba bibi. Ati ariko umumenyereza wewe ntarimo arashaka gutanga imihoho hakiri kare, ati kandi Florentino Perez ari tayari kumwirukana kuko arabona yuko projet arimo arabaha nta namwe zihuriye nizo bumvikanye kuva garutse. Ubona uko Zinedine Zidane rero ashobora kwirukanwa bitangurira mu majambo ariko bikarangira bibaye ukuri. Kina gakora rero ku rukino Barcelona zaho kina uyu munsi n'umugwi wa Ferencvaros kivuga kiti Barcelona uyu munsi ishobora kuyobora itsinda niyatsinda urukino rwa Ferencvaros naho Messi atafise. Kinavuga ko Lengri yamaze kugaruka yavuye mu mvune ari no Atletico Madrid yo ngizobanza gutsinda Salzburg kugira ikatisha itike, mu gihe Sevilla nayo banza gutsinda Chelsea uyu munsi kugira nayo izokatisha itike ari iya mbere mu itsinda. Kimenyesha amakuru mu Mundo Deportivo cyo caje gikavye kiravuga kiti uva mu bibi uja mu bindi, ati batsinzwe na Deportivo Ruvasi mu ndwi heje bahejeje kubitwa na Shakhtar. Ubona by'ukuri kari ikibazo kitoroshe kuri Real Madrid. Mu vy'ukuri uyu mugwi bwana utaravye neza ushobora kuja muri Europa League. Mu vy'ukuri ibintu twabona nk'indoto bikabukuri. Zinedine Zidane nyuma y'urukino yavuze ati singiye gutanga imihoho, ati niteguye kubandanya matana, nta mugambi mfise wo gutanga imihoho, ati twakinye nabi nivyo turi mu bihe bibi, ati ariko ntibi sico kimwe nuko twakinye mu ndwi heze muri La Liga, ati mu ndwi heze naho twakinye nabi cyane, ati umunsi twarose opportunité zo gutsinda ibitsindo biranga, ati sidimwo ndapanga gutanga imihoho bwana. Ati nta mihoho ntegura gutanga. Toni Kroos naye nyuma y'urukino yavuze ati mu vy'ukuri turateye isoni, ati mwisezo turimo turastrugglinga gutsinda ibitsindo n'ibindi, ati abantu babitahure neza si ikibazo ca physique ibintu vyo kuruha n'ibindi, ati je meze neza abakinyi bose tumeze neza, ati ikibazo nuko nyene iyo utsinzwe ibintu byose biba negative. Arifise gubananya ndukora cyane tukagerageza tukazotsinda urukino rwa nyuma twaronka iyo tiki ya 18 gishiri ca nyuma. Itsinda Real Madrid ririmo kabisa atakindi kintu isabwa atari gutsinda Borussia Mönchengladbach igahita ikatisha itike ya 18 gishiri ca nyuma muri iyi sezo muri Champions League. Igihugu c'Ubwongereza bagiye bararuka ku ntsinzi ya Liverpool yatsinze Ajax ikigumironka itike ya 18 gishiri ca nyuma. Ikimenyesha amakuru The Guardian igaruka ku iyo ntsinzi ya Liverpool, ikimenyesha amakuru Daily Express kivuga kiti sweet kabisa ati biraryoshe kuri Curtis Jones yatsinze ico gitsindo c'intsinzi. Ikimenyesha amakuru Metro naho cagarutse ku iyo ntsinzi ya Liverpool kabisa, igitsindo Jones yatsinze kwikosa rya Onana bateye centre anka kusema ngo warenze, birangira mu vy'ukuri Liverpool rose igitsindo binarangira rose intsinzi. Ikimenyesha amakuru Daily Telegraph naho cagiye kiragaruka ku iyo ntsinzi ya Liverpool kivuga kiti Curtis Jones mu vy'ukuri arukwije Liverpool. Ikimenyesha amakuru Daily Star kivuga kiti Carry of Duty kigaruka kuri Curtis Jones kivuga kiti abana babiri barokwiye Liverpool, akaba ari connection y'abahungu babiri bavuye muri academy ya Liverpool kuri centre y'umusore rero wa Liverpool Nico Williams yateye centre maze Curtis Jones ashiramo igitsindo. Liverpool yirahira Ajax igitsindo kimwe mu busa kivuga kiti abana bavanye muri academy
bashize Klopp ku kindi kibanza arostike ya kime 18 kimenyesha amakuru muri Sport kivuga neza kivuga kiti Wonder Boys atabahungu beza akaba rero abasore babiri Nico Williams yakubise centre Andre unanaranka gusa umupira ngo warenze hanyuma umusore Curtis Jones aterekamo igitsindo kabisa abasore babiri bavanye muri academy ya Liverpool ubona yuko ari bo barokoye mu vy'ukuri bayihesha itike ya kimwe 18 gishirikiye muri Champions League iyi season ngendike menyesha makuru The Times cyagekera gukora ku iyo ntsinzi ya Liverpool mu vy'ukuri yirahiye umuguru wa Ajax gitsindo kimwe mu busa mu gihugu cyo France kemenyesha makuru l'equipe cyagarutse ku ntsinzi ya Marseille ivuga ati ebwana bivanye mu vy'ukuri mu mwijima ubabaye baratsinza niyo batabaye Liberté ariko bivanye mu mwijima nyuma y'imyaka 10 nyuma y'imyaka 8 badetsinda muri Champions League bagiye baronka intsinzi yatsinze mu Olympique bwose bitsindo bibiri muri kimwe harimo ibitsindo nyine bibiri byose ya Dimitri Payet kuri za penalty ebwana umugwi wa Marseille tsinze urukino muri Champions League ku nshuro yabo ya mbere kuva 2012 bamaze inkino 13 zikurikirana barabuze intsinzi mu vy'ukuri akaba ari nasho gitsindo cabo ca mbere batsinze muri Champions League kuva muri 2013 mana yanje we kimenyesha makuru l'equipe cyaganotse ku rukino ruza guhuza Paris Saint-Germain n'umugwi wa Manchester United ari mu Bwongereza kivuga kiti bigiye kuba ibindi bindi iri tsinda mu by'ukuri naryo rigikomeye akaba rero bavuga ati la menace rouge ati bagiye kwicana mu gihugu cy'Ubwongereza Cavani nagiye korohera umugwi yagiye avamwo aje muri Manchester United ubona ko rero itsinda ritoroshe akamugwa mbere Manchester United n'amanota 9 Paris Saint-Germain gakurikira amanota 6 mu gihe Leipzig na Liga yacu amanota 6 ubona ko ku migwi yose bigishoboka ubona ko ari finali kuyi migwi yose mu vy'ukuri ruze kwa rukino rutorosha hagati yo migwi yose guys ryari joro mu vy'ukuri ebwana ririmo ibitsindo ririmo amaswale mu vy'ukuri adasanzwe ya Champions League reka turabire hamwe zimwe muri statistique dukwiye kumenyeza zivuye mwizo nkino akaba gasore ka Liverpool Curtis Jones yasinze igitsindo ciwe cya mbere mu mateka muri Champions League mu gihe Romelu Lukaku yasinze igitsindo ciwe cya 10 iyi season mu nkino 10 ziramaze gukina mu mashanwa yose bizemo n'inkino zo mu gusurukira gihugu mu vy'ukuri goal machine umupeti kabisa uyu mujama Romelu Lukaku kubona kadasanzwe mu kindi minute dukwiye kumenyere mwizo nkino nuko Romelu Lukaku nyine yatsinze igitsindo ciwe cya 13 mu mahiganwa yo ku mugabane wa Buraya mu nkino 19 amaze gukinira Inter Domira muri abo mahiganwa rushizemo na Europa League uyu mugabo mana yaje ni mashini y'ibitsindo mu gihe Marseille yatsinze igitsindo ciwe yayo cya mbere muri Champions League nyuma y'imyaka 7 ikaba yari imaze minute shikama 115 y'umupira w'amaguru yarabuze igitsindo muri Champions League mu vy'ukuri ikaba yarayikirose kuri penalty ya Memphis Depay mu bindi vyavuye mu rukino ruko Joao Felix umupeti wa Atletico Madrid akaba ari yakuje ibitsindo 8 mu nkino 11 iyi season mu mahiganwa yose mu season iheze mu nkino 11 yaramaze gutsinda igitsindo kimwe gusa mu nkino 11 mu gihe rero ubu yashikanye ibitsindo 8 vyose mu vy'ukuri ubona yuko arimwe araba mu vy'ukuri mu bihe vyiza mu gihe mu bindi bintu dukwiye kumenya burya Real Madrid mu mateka yayo ntakini higanwa rya Europa League ya kuva gizwe Europa League ntirarikina kuva gizwe Europa League higeje muri Nonani Kombye ntirarikina ikaba yo munsi yarikinye haye muri season y'igombe n'amajana 1994 n'igombe n'amajana 1995 no yarikinye ricitwa UEFA Cup kuva yigishwa Europa League ntirarikina akaba yitigenje neza ishobora kurikina urumva ko bitoroshe mu gihe Zinedine Zidane amaze gutsindwa inkino nyinshi mu matsinda za Champions League mw'iyi season inkino zibiri zamaze gutsindwa zingana nizo yaramaze gutsindwa mu nkino zose yaramaze kumenyereza mu matsinda amatekiko muri Champions League muranyumvira umva kuva ataba kumenyereza muri Champions League imyaka ishika 4 yamaze gutsindwa inkino zibiri gusa mu matsinda muri Champions League uri nyuma y'inkino zitatu gusa amaze gutsindwa za nkino zibiri nyene ubona ko mu vy'ukuri Zinedine Zidane na Real Madrid batorohewe
mu gihe mu zindi statistique Bayern Munich yari imaze inkino 15 zikurikirana idatsindwa canke inganya muri Champions League zirazigiye kuihereza nyuma rero yo kunganya na Atletico Madrid igitsindo kimwe mu kindi, mu gihe Thomas Müller wa Bayern Munich yabaye top scorer w'ibihe vyose muri Champions League n'ibitsindo 46 mu vy'ukuri, akaba mukinyi wa 10 amaze gutsinda ibitsindo vyinshi muri Champions League mu mateka. Mu gikindi twe kumenya ruko mu migwi nka Barcelona, Chelsea, Bayern Munich, Sevilla, Liverpool, Manchester City, umugwi wa Porto hamwe n'umugwi wa Juventus zamaze kuronka itike ya kimwe c'8, akaba ari imigwi 8 yamaze kuronka iyo tike. Turavye ku nkino ku matsinda yamaze gukina journée ya gatanu, mu itsinda rya mbere Bayern Munich niyo ya mbere n'amanota 13, mu gihe Atletico Madrid ari ya kabiri n'amanota 6, Salzburg ya gatatu n'amanota 4, mu gihe Lokomotiv ari ya nyuma n'amanota 3. Mw'iri tsinda vyose biracashoboka ku kibanza ca kabiri, biracashoboka vyose, gusa Bayern Munich yamaze kuronka itike. Itsinda rya B Borussia Mönchengladbach ni ya mbere n'amanota 8, Shakhtar ya kabiri n'amanota 7, Real Madrid ya gatatu n'amanota 7, Inter de Milan ya kane n'amanota 5. Mw'iri tsinda naho vyose biracashoboka ku migwi yompi kwironka itike, vyose biracashoboka no ku migwi yompi kabisa ko yikalifia muri kimwe c'8 gishiri cyanyuma. Mu itsinda rya C ya mbere ni Manchester City n'amanota 13, Porto ya kabiri n'amanota 10, mu gihe Olympiacos ari ya gatatu n'amanota 3, mu gihe Marseille ari ya kane ari ya nyuma nyene n'amanota 3. Mu itsinda Porto Manchester amaze kwikalifia, hasigaye urugamba hagati ya Olympiacos na Marseille wo kwishaka muri umugwi uzorangiza mu kibanza cya gatatu gakina Europa League. Mu itsinda rya kane Liverpool n'amanota 12 yamaze kuronka kuba qualifié, Atalanta amanota 8, Ajax amanota 7, Midtjylland n'inota 1. Urugamba rusigaye hagati ya Atalanta na Ajax kuri journée ya nyuma bishakamwo umunazo kurikira Liverpool muri kimwe c'8 gishiri cyanyuma. Gwere guys, mandi makuru abayagaravugwa umugwa Barcelona ngo muri ifuza kugura myugariro yo bazimbutse agasubira Gerard Piqué ashobora kumara season yose atongeye gukina, akaba rero myugariro nka Mustafi wa Arsenal na Rudiger wa Chelsea hamwe na Felipe wa Atletico Madrid bashobora kuja mu uwo mugwi. Mugabo nka Chelsea na Tottenham muri ifuza myugariro wa Brighton Ben White, mugihe kandi umunyezamu wa Ajax Antonio na mu vy'ukuri bashobora kuja muri Premier League mu kwezi kwa mbere, aho ari imigwi nyene nka Tottenham na Chelsea irimo iramurabira hafi. Guys, remo yandi makuru uyu munsi niho Sadio Ntibazonkiza za kuja mu gihugu ca Tanzania mu mugwi Yanga, niho baza kumupresenta nk'umukinyi wa Young Africans. Bwana akarabara y'abatanzania mu vy'ukuri bashushe, imenyesha makuru ejo viriwe birandika atumwamagiye kuza kabisa. Sadio Ntibazonkiza mu vy'ukuri wale ko amurindiriye nk'umwami. Bwana ejo nuzucikwe mu gitondo turaba ukuntu vyari vyifashe, turi amajambo y'ibimenyesha makuru vyo muri Tanzania bimutaka mu vy'ukuri wale ko umusore ari mara rero yaraha agaciro Uburundi mu makungu. Ukuntu rero babandanya yandika mumenyesha makuru bitandukanye, abatanzania baramwandika bakavuga. Bwana ubona yuko uyu munsi aza kuba ari ibintu bidasanzwe mu gihugu ca Tanzania bakira Sadio Ntibazonkiza Rio 10. Andi makuru rero nuko ku munsi w'ejo Sadio Mane mu rukino rero bakiye mu rwa Ajax yakinyambaye agapira indani kanditse ko Papa Diop umukinyi hagati wa Senegal wa kera aheruka kwitaba Imana, twarabibabwiye. Akaba uyu mugabo rero Sadio Mane yari yakambaye kugira aze kumutura nk'igitsina ari gutsinda, gusa yagumye nyene anakura umupira kugira vyerekane uko nyene ashatse nyene kumwibuka. Uyu mugabo rero ari nka inspiration mu gihugu ca Senegal kuguruka gose mu Raduga. Akaremo yandi makuru gazi ndabira we nabiri ifoto bakinyi ba Real Madrid minavugisha abantu batari bake. Uyu muguzoshikahe abakinyi 4 nyambateri 5 bafata umukinyi umwe. Ibi ntibiki kuri Real Madrid bwana. Uyu mugu wacu vyifashe gute? Abakinyi 8, abakinyi bangaye bafata umukinyi umwe. Ubona bizoshikahe. Wana yuko ari kibazo mu vy'ukuri, wana ko Real Madrid wana yemira bura organisation mw'iyi minsi ntivyoroshe. Naho uhoraho guys, mugire ibihe vyiza.